Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Sangwa ikaze nshuti namwe bakunzi ba radio FPA ijwi ry'abanyagihugu turi kuwimana igenekerezo rya 2022 Rusama umwaka wa 2022. Amakuru uyu munsi agizwe n'izi ngingo nkuru. Inzoga y'impeke yarayihatswe gukora ibara mu ntara ya Karusi. Abanyagihugu bihereje ico kinyobwa kuri uyu wa gatandatu muri komine Mutumba. Muri kino gihe bose bari mu bitaro bikuru vy'iyo ntara, abaganga babasuzumye bakavuga ko bashobora kuba banyoye ishano. Idonido ni muri aya makuru. Kwima uburenganzira bwo kwivuza umufungwa n'uburyo bumwe bwo gutuntuza umutima w'umunyororo, bivugwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'amashirahamwe yigenga, aho yanagiriye ko yibutsa leta yagitega ko ivyo iri kwirakorera abanyagihugu izobibazwa. Ikugwa ry'inzego zahora zirongoye ikigega gihurikiyemwo abakozi bo ku bitaro vyitiriwe umwami Khaled vyarahonyanze amategeko ngenderwako yaco. Abakozi bakaba bafise amakenga ko umuyobozi w'ivyo bitaro afise intumbero yo kunyuruza amahera bahora baziganya. Aya n'ayandi ni Mukanyisase Samikazi. Nongenda baramutse ndabaye nikaze mu nkundire duhera amakuru kuri inkuru cyo ku masonga iyo mu gisata c'imigenderanire. Kuva kuri uyu wa gatandatu urongoye Republika ya Demokarasi ya Kongo ari mu Burundi mu rugendo rw'iminsi 3. Felix Tshisekedi yashikirije ko mu vyo azoraba harimwo ingene igisirikare hamwe n'uburimyi bitunganije mu Burundi. Umukuru w'igihugu ca Kongo na mugenzi we w'u Burundi Varisito Ndayishimiye ngo baraza kandi kurabira hamwe ibijanye n'umugambi w'iyubakwa ry'inzira y'indarayi izotangurira muri Tanzania igaherera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ibanje guca mu Burundi. Bitekanijwe ko urugendo rwa Felix Tshisekedi mu Burundi ruzorangira ku munsi w'ejo. Tubandanyirize ano makuru mu gisata c'agateka kazina muntu nkuko nari mpeje kuyabwira mu ngingo nkuru ukwima umunyororo uburenganzira bwo kwivuza n'ubundi buryo bwo kurondera kumutuntuza ku mutima, bivugwa na Ernest Nkurunziza umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani rw'amashirahamwe yigenga adaharanira ivyiciro vya politike FOSC. Akaba yarananonosoye ibijanye n'inyifato y'abantu, psychologie mu rurimi rw'igifaransa. Kubwiwe mbere ivyo bishobora gutuma umunyororo yihebura akiyumvira kwiya ku buzima. Ernest Nkurunziza akaba abivuze afatiye kuri General Celestin Ndayisaba amaze igihe asaba kwivuza ari ku butegetsi bwa CNDD-FDD bukaba bwaramwankiye kuja kwivuza. Twumvirize Ernest Nkurunziza n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani rw'amashirahamwe yigenga adaharanira ivyiciro vya politike. Umuntu apfunzwe akongera akabagwaye urumva ingaruka ku buzima bwiwe, ingaruka zo mu mutwe ni ingaruka ziba ziteye ubwoba kurusha umuntu yoba agwaye ariko atari muri ivyo bihe byo gufungwa. Asigara abona ko isi yamubaraye ko agatakaza icizere ku bantu, akabona yuko yabaye igicibwa, akabona ko ataca kibereyeho kuri iyi si, aca rero atakaza akayabagu, ntaronke itiro, akarara atamaguru atamaboko, akihebura, akonda, agasigara ku magufa, mbere rimwe akabona yuko ubuzima bwiwe yobwiyaka akiyahura. Ivyo rero nivyo bica bishikira umuntu yahebwe nk'akanuka, abantu bose akabona yuko ari babi, akabona yuko ahubwo nawe nyene ari mubi, agatangura kwiyagiriza ivyo atakoze, hanyuma ugasanga ubuzima bwiwe burononekaye uko nyene. Kubwa Ernest Nkurunziza umunyororo uwo ari we wese aragumana uburenganzira nk'abandi bantu. Yibutsa leta ya CNDD-FDD ko ivyo iri kwirakorera abanyagihugu hazogera igihe ikabibazwa. Dusubire tumukurikire. Leta ya CNDD-FDD
isa niyagize ingendo yayo ya politike yo guhohotera abanyororo yita ko batayishigikiye mu mabi abishe yirirwa ikorera abarundi. Akaba ari muri iyo ntumbero General Ndayisaba Celestin bamwankira kuja kwivuza aho ashobora kuronka ubufasha buhagije. Birababaje kubona abarundi tudatera imbere mu kugene tubona bacu bafunzwe, tuguma dufata abafungwa nk'abantu bataye ubuntu, nk'abantu batakigira iteka, nk'abantu batagifise icubahiro n'agaciro gategerezwa guhabwa abantu. Politike rero igaca iyo iza kunyura n'ivyahuha. Abapfunzwe icyo bafungiwe cyose baguma ari abantu nkatwe bafise uburenganzira n'iteka bategerezwa guhabwa n'ubuyobozi bw'amabohero, bategerezwa guhabwa n'ubutegetsi. Leta y'u Burundi rero niyo izobazwa amabi yose ariko ashikira abanyororo, niyo izobazwa ibizoshikira vyose General Ndayisaba Celestin mu gihe abiwe badahengeshanya kuyisaba kureka uwo munyororo kuja kwivuza. Tukiri muri cyo gisata nyene cy'agateka kazina muntu, nta munyagihugu numwe mu baba mu masite y'abateshejwe izabo akwiye guhatirwa kuva muri site mu gihe wenyene atavyiyumvamwo. Ivyo bishikirizwa na Sixte Vinyi ni Muraba arongoye umugwi wigenga w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH. Kubwiwe na leta ubwayo ifise uburenganzira bwo kubungururiza ahandi mu gihe naho nyene ari mvo zumvikana. Tutege yompi Sixte Vinyi ni Muraba umukuru w'umugwi wigenga w'agateka kazina muntu CNDH. Ega nta muntu birukana ku ngufu, ahubwo hariho abaturuvomoteri umuntu n'umujigera birukana ku ngufu. Umuntu abonye yuko adashoboye kugira ikibanza leta igikeneye barabunguruza bakabashira ahandi gushikaho umva bonyene ko bashobora gutaha. Tumaze amakampani dusigurira abantu kugira ngo turi kumwe na hasi bamenye by'abahunze ingene bashobora guhunguka, kandi hari amadesani menshi amaze kuba kugira ngo mbere n'abahungutse bashobore kwigisha abandi bababwira ingene basanze ingorane babonye, canke abakiri mu buhungiro bashobore kuvuga igituma icyo batinya icyokorwa kugira batahe neza. Urumva bivana na site iyo ariyo yose. Nk'ubu turafite site y'ahantu bita Ishombo, bose batashe gushaka kwabo. Urasanga iyindi ugasanga amaze gutaha nka 30%. Urumva bivana n'aho ariho hamwe n'abantu ngene biyumva ko bo bashaka gutaha. Hari n'abandi bavuga bati twebwe tuzoza turataha kurima hanyuma duhejeje kwimbura tugaruka. Leta ifite uburenganzira bwo kubahindurira ikibanza baba barimwo, kuko bivana n'umugambi w'ikirategurira aho hantu, cyangwa ugasanga ahantu bari saha leta naho uwundi muntu akabagira harangurira umugambi ashobora kubunguruza bakabashira ahandi hantu. Ivyo Sixte Vinyi ni Muraba arongoye umugwi CNIDH abishikirije inyuma yaho abateshejwe izabo bo muri site iri muri commune Kabezi mu ntara ya Bujumbura bamaze imisi batabaza biyamiriza ihohoterwa bakorerwa n'abajejwe intwaro. Abo bateshejwe izabo bavuga ko bahawe amezi 3 gusa kugira babe bavuye muri iyo site bamazemo imyaka irenga 20. Inyuma y'akaruko gato amakuru arabandanya. Nkuko nababwiye mu ngingo nkuru inzoga y'impeke yarayihatswe kwihibara muri commune Mutumba. Abatari bake mu banyagihugu bayinyoye bakaba bagwariye mu bitaro bitandukanye vy'Ikarusi. Amakuru ava muri ico gice amenyesha ko iyo nzoga yashizwe mw'ishano n'abagizi ba nabi. Inkuru tweteguriwe na Eloge Divin Remesha. Abantu barenga 70 no baharugwa ko bari bamaze gushikanwa aho bavurirwa hatandukanye muri commune Mutumba y'intara ya Karuzi kuva mu ijoro ryo kuri no wa gatandatu kugeza mu gitondo cyo kuri no w'Imana. Imvo akaba ari inzoga y'impeke banyoye yari kicururizwa ku isoko rya commune Mutumba n'umudandaza wayo. Abayinyoye bose no kuvuga ku mukoroba bace batangura gufatwa batahwa barita, barimo nk'abagore bafise ingabo bo bace baba nyine barabarungika
ku bitaro bikuru hari uruhagarara rukomeye uk'ijoro ryose nyene baraye barabatwara kabisa moto yaraye arashomba abantu ajana ku mavuriro. Bamwe mu baganga bakorera ku mavuriro yajanywe ko abanyagihugu banyoye iyo nzoga bavuganye na RPA bamenyesha ko abo banyagihugu bagishikanwa kwa muganga berekana ibimenyetso by'abarishano. Mu matohoza yaciye atangura gukorwa, amasoko yacu avuga ko abajejwe intwaro bamenyesheje ko yoba yari umugizi wa nabi yashidishano muri iyo nzoga y'impeke. Bakeka ko yoba ari umuntu nyene yagombye kumukorera ikibi, yagombye no gukora ikibi ngo ashire isano muri iyo mpeke yiwe. Nyuma y'ubundi haca abantu bamwikekaho kuko yari amaze igihe kinini cane asanzwe ayidandaza. Hanyuma abajejwe intwaro gushika ikintu bihutira no gukurikirana nyene mu mihana abagiye barayinwa kugira ngo babatabarize nabo bashikane kw'ivuriro. Mu ruganda rwa RPA twarondeye kuri telefone mu sitanteri Efazil uzobava ko kugira twumve ico bivuga ko ariko twamukenye. Eloge Divin Remesha urakenuye. Dutandukira amakuru mu bivugwa mu gisata c'intwaro. Abakozi bo ku bitaro vyitiriwe umwami Khaled bagiriza umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro kuba yarahonyanze amategeko agenga ikigega co gufashanya hamwe no gutekaniriza kazoza abakozi mu guhagarika mu mabanga abahora barongoye ico kigega. Mu gihe abakozi bavuga ko atamutegetsi n'umwe wo kuri ivyo bitaro afise ububasha kuri ico kigega, basaba umukuru w'igihugu gufata ico kibazo mu minwe kugira amafaranga yabo ntanyurutswe. Emmanuel Yungeko mwidonido. Mu gukuraho izo nzego zatwara ico kigega hakuweho umuyobozi w'ibitaro azagiriza ngo n'abatutsi bumva akavuga ngo amasezerano y'arushanwa yubahirizwe. Kuba bari mu bwoko bw'abatutsi nico caha conyene coba cagirijwe. Komite yahurirongoye ikigega FMPT gihurikiyemwo abakozi bakorera ku bitaro vyitiriwe umwami Khaled vyo mu Kamenge. Komite yahurirongowe na Alice Nduwimana hamwe na Emmanuel Hakizimana icegera ciwe. Uko niko abakozi bo ku bitaro kwa Khaled bidoga bavuga. Iyo komite ikaba yarahagaritswe kuva ku igenekerezo rya 12 z'uku kwezi kwa Rusama. Naho biruko abakozi bo kuri ivyo bitaro bavuga ko ikugwa ryabo bari barongoye ico kigega ryahonyanze amategeko ngenderwa ko yaco. Ubuyobozi bw'ibitaro bwinjiye mu itunganywa y'ikigega ishyiriweho n'abakozi. Ubuyobozi bw'ibitaro ataruhusha na rumwe bufise bwo kwinjira mu itunganywa ryaco. Ariko umuyobozi w'ibitaro arakandi cyane yarubahutse aravuga yuko ata kintu na kimwe atari kwiwe gukora mu bitaro wa Khaled. Arafata inzego zatwara ico kigega azihagarika ku munwa mu ntumbero yo kugira ngo arabe ka kagwi kiwe nyene bari kumwe mu mugambi bari kwishiraho. Yarafatikanije n'utwara igisata c'amategeko mu bitaro kugira ngo bafate amahera y'abakozi ku nguvu. Ibintu vyifashe gutyo mu gihe ingingo ya 38 amategeko agenga ico kigega co gufashanya no gutekaniriza kazoza abakozi b'ibitaro kwa Khaled ivuga ko ubutunzi bw'ikigega butandukanye n'ubw'ibitaro. Vyongeye itunganywa ryaco ririgenga, nta bubasha umukoresha bufise ko. Kubwo abakozi b'ibitaro vyitiriwe umwami Khaled ikugwa ry'inzego zirongoye ico kigega ngo nta yindi ntumbero ryoba rifise atari ukwihagira ayo mafaranga. Ahamagawe n'uruganda rwa radio RPA muganga Stanislas Harakandi umuyobozi mukuru w'ibitaro kwa Khaled ntaco yashimye kubivuga ko. Abakozi bo kuri ivyo bitaro basaba umukuru w'igihugu gufata ico kibazo mu minwe kugira ngo amafaranga biziganirije ntasahugwe. Amafaranga bavuga ko yoba arenga miliyaridi 3 z'amarundi. Emmanuel Yungeko urakenuye. Tuve mu gisagara ca Bujumbura dusimbire ku mugwa mukuru wa politike. Imbonerakure n'abapolisi n'abasanzwe bakora ku mastation nibo bariko bavyaza umusaruro ubukene bw'igitoro mu ntara ya Gitega, nko kugira umuntu bamwuzurize imodoka inwa mazutu atanga amafaranga 200 kuri buri litiro arenza ku kiguzi kizwi cico gitoro. Eric Niyonzima. Ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega aho hose igitoro kibonetse abapolisi n'imbonerakure baba hatonze. Abo bigira ko babaje gufasha gutunganya itangwa ry'igitoro kugira ntihajemwe akajagari, ariko bene kunywesha igitoro bo bavuga ko atari urukundo ahubwo ko babaje kwiyegeraniza amafaranga bakamisha cyane cyane abakeneye igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu. Kuri abo ubakeneye ko bamwuzuriza hambavu y'ikiguzi c'ilitiro kizwi na leta kuri buri litiro abashoferi bavuga ko baheza bakarenza k'200. Nk'akarorero ufise inywa amalitiro 1500 arenza hejuru y'amafaranga y'ikiguzi agatanga ibihumbi
300. Amasoko yacu avuga ko naho amafaranga yanduza ubu batanga igitoro ku mastation iyo bugaye akazi canke igitoro giheze baheza bakaja hamwe bakagabura ayo baronse abapolisi imbonerakure n'abakozi ba station. Amasoko yacu avuga ko atavyo kwibesha kuko haba hari imbonerakure zijejwe gufotora kila modoka yose yujurijwe igitoro, vyongeye ngo baba banazi amaritiro yuzuza buri bwoko bw'imodoka bahaye. Hejuru yayo kandi amasoko yacu avuga ko imbonerakure n'abapolisi bashobora kandi kurya amafaranga bahabwa no bacishije imbere y'abandi akaja kunywesha. Amasoko yacu avuga ko ayo batoza ahindagurika bivanye n'imodoka, nko ku mapikipiki batanga 5,000 ku modoka naho akava ku 10,000 kuduga. Tubamenyeshe ko mu ntara ya Gitega kuva ubukene bw'igitoro butangura gishobora kuboneka nk'uyu munsi ejo kikabura. Eric Niyonzima tugukengurukire tuve mu ntara ya Gitega tugaruke mu ntara ya Cibitoke mu bivugwa mu gisata c'imibano. Abanyagihugu bo muri quartier ya Karurama iri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bamenyesha yuko batakijyama iyo hageze ku munsi w'akaruhuko. Ivyo bikaba biterwa n'inzu y'ubutambiro y'umwe mu ntwazangabo mu gipolisi, bagasaba umushikiranganje w'intwaro yo hagati kurya yabihagaritse mu masengero ko yobikora no mu mazu y'ubutambiro. Dani Kiragera twumva atubwire idonido. Quartier Karurama iri mu makartier amwe mu zubashwe ziri mu gisagara c'intara ya Cibitoke. Nk'uko isoko ryacu bimenyesha ngo iyo hageze ku munsi wa gatandatu ngo ntibigera baronka agatiro biturutse ku bunywero n'ubutambiro bw'umwe mu ntwazangabo aguma avuza imiziki ngaho azwi ku izina rya Jerome. Uyu n'umwe mu banyagihugu baba mu iyo quartier arabitubwira. Dufite hoteli ngaho witwa Jerome ntibibogora. Nk'uyu munsi yarayira kesha ijoro ryose kuva tugiye no kurusha saa 11:30 ari imiziki n'ijwi ryinshi n'ijwi rirerire, kandi twatuba n'abategetsi gusa mugabo kubera ko ari wa mugani w'ikirundi ngo yiganje imizindi zibona ntawe ushobora kurukura ku muntu. Umva abanyamasengesho barabugariye mugabo abanyamiziki baronka kandi umwanya kubuza abantu ko baryama. Abanyagihugu batangazwa nuko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu afashe ingingo yo guhagarika amashengero n'ubunywero bumwe akareka ubunywero bw'iyo ndongozi kandi ari bategerezwa gutanga karorero. Umviriza uyu munyagihugu. Imisi yose umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu afata ingingo agafata ibifatiye buri munsi mugabo zimwe zikagorana gushira mu ngiro. Yafashe ingingo y'uko ata mashengero akwiye kuraha ibyuma by'amasengesho kabifutse bajya baririmba bafite abandi amahoro byose kabifutse ibyo birakoreka. Mugabo afata ingingo y'uko nta bubare amakaroke n'ibindi byoza bovuza gushaka mu zindi buce. Abanyagihugu basaba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu gufata ingingo kuri bose atamwana n'ikinono. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera urongoye igipolisi n'iyo ntara ya Cibitoke ariko tukaba twamukenye. Dani Kiragera twumva tugukengurukire mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate tubandanye. RPA Tubandanyirize aya makuru mu gisata c'ibidukikije kuri wa 2022 isi yose yaramutse ihimbaza umunsi wahariwe ibinyabuzima ari navyo bisanzwe bifasha gutyorora impemu duhema ndetse n'amazi dukoresha, ndetse bimwe na bimwe bikaba bihingurwamwo imiti, ibindi navyo tukavyihereza nk'ibifungurwa. Uyu mwaka uyu munsi wahimbajwe ku civugo kigira giti ndugure twamugina kubakira hamwe kazoza keza k'ibinyabuzima vyose biri kw'isi ndugaye twamugina. Mu nama yayo iheruka yo kurabira hamwe uko ibinyabuzima bizoba vyifashe inyuma y'umwaka w'2020, igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe ibidukikije kimenyesha ko ku binyabuzima 8,000,000 biharugwa kw'isi, ibigera ku miliyoni bibangamiwe cane, mbere bikaba bishobora no kuzimangana burundu ari hamwe atagikozwe ngo hagabanywe ibikorwa bibibangamiye. Mu Burundi rero bikaba bimaze kugaragara cane ko ibinyabuzima bibangamiwe cane n'ibikorwa by'abantu, na cane cane imiriro ya Nyakanga, uburagiriro bukoreshwa ku rugero rurenze, hamwe n'ivyuka bibi vyonona ikirere, pollution mu rurimi rw'igifaransa. Tukiri muri ico gisata nyene c'ibidukikije, abanyagihugu biganjemwo impunzi begereye ikiyaga Nakivale kiri mu ikambi y'impunzi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda barafise ubwoba ko ibinyabuzima biri muri
ico kiyaga bishobora guhona. Ivyo rero bikaba biterwa nuko hasigaye habera ibikorwa vyinshi bishobora konona amazi y'ikiyaga. Nido na Onesime Dushimagize. Ikiyaga na Kivale kiri muri district ya Isingiro mu gihugu ca Uganda. Ico kiyaga nico gitanga izina ku ikambi irimwo ibihumbi vy'impunzi ziva mu bihugu bitandukanye vya kano karere harimo Burundi. Ikiyaga na Kivale nico soko rinini ry'amazi akoreshwa n'izo mpunzi. Uretse ivyo kirimo n'ibinyabuzima vyinshi harimo n'ivy'impunzi zikora ko mu gufungura. Sinazo ziriyo ni nyinshi, ubwoko bwinshi, hari izo bita imare, hari izo bita imamba, hari samaki ntono, iba mu Burundi bazita kapota ariko twebwe tuzita indugu. Ni nyinshi cyane rwose samaki ziri mu kiyaga na Kivale. Bimwe muri ivyo binyabuzima rero birabangamiwe nk'uko bibandanye bivugwa n'abarundi bahungiye mu ikambi ya Kivale. Mu bisanzwe ibikorwa bikorerwamo biratuma isamaki zigira ikibazo zikagabanuka. Izo activite rero zituma haboneka neza nk'uko vyari bisanzwe. Ivyo rero nk'uko abarundi babandanya bitwiganira ngo vyoba biva ku bikorwa bikorerwa muri ico kiyaga. Ibikorwa byose ahantu basanzwe bakora bikorwa ku mazi kandi bazi ko na Kivale ifite ikibazo c'amazi ngo rero benshi rero bigiriraga ku kiyaga kugira ngo nko kurima urare nta mvura ntabwo barimo bandanegera inkengera z'ikiyaga ugasanga abamesa bigirira bagenda ku kiyaga inka zijya ku kiyaga ngo nizironka amazi ahandi hantu nabuze amamoto ivyagiriza vyo nizishe ko urabona nta n'amazi atemba ahari. Icigwa cakozwe mu mwaka w'2021 cerekana ko impunzi ziri mu ikambi ya Kivale zitumva kumwe ibijanye no gukingira ibidukikije biturutse komisiyo n'imigenzo y'igihugu umwe wese yaje avamwo. Abaserukira impunzi muri iyo kambi basaba ishirahamwe HCR na leta ya Uganda gufata mu mwisho kibazo c'ibidukikije bigeramiwe kugira ngo ntibaze bibuke kuyora basheshe. Ni kuri iryo jwi ryawe Onesime Dushimagize duciye duhereza ko amakuru mu Kirundi yo kuri wa Mungu igenekerezo rya 2022 Rusama umwaka wa 2022. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi bagenzanje b'uruganda rwa FPA bamfashije gutorokanya aya makuru ntibagiye n'abafaje mu buhinga bw'ivyuma ndabakengurukiye. Marie Ange Irakoze nije twari kumwe kuri mikro ndabitebanure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyi no mu vyanyu na gahwane.